tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Haleluya. Kuba twari kumwe ku munsi wa gatatu, ariko ndababwira kenshi iyo turi mu bikorane hari igihe mfata umwanya wo kwigisha ikintu, mugabo kubera umwanya no kubera sinzi ko noyita atmosphère spirituelle ibiri mu bikorane, ugasanga ntiturose umwanya umeze neza wo kwetablisa ikintu neza kugira ngo gishinge imizi. Rero nk'emwe yarashize ku mutima gutsimbataza iki cigwa twatanguye mu gikorane biciye ku mushitsi twari dufise citwa Ikanguro ku giti cyawe, Ikanguro ry'Impwemu ku giti cyawe. Ukaba utari waracyumvise ucumvireho. Ariho bikenyi nashize ko ku munsi wa gatatu, mugabo uno munsi nagomba fate iyindi minota mikenyi kugira ngo shire ko ikindi kintu. Nagomba mvuge ibintu biranga ikanguro mu buzima bwawe, ibintu biranga ikanguro. Womenya gute ati je ndakangutse, ati jewe spirituellement ndumva nkangutse? Nibihe bintu byo kumenyesha kuri mu ikanguro ku giti ciwawe? Canke nibihe bintu byo kumenyesha nk'ubu winjiye mu mugwi w'abantu 10, hamba kavuga ati muri uyu mugwi hari ikanguro muri aba bantu? Canke muri rusangi nk'ishengero ni iki cyo tumenyesha ati muri ino shengero turi mu ikanguro, ikanguro riko riraba mu buryo bukomeye cyane? Canke muri famille, ikanguro rishoboye kuba mu mugwi kanaka, rishoboye kuba mu ishengero, rishoboye kuba muri famille, rishoboye kuba mu gisagara, rishoboye kuba muri mu mugwi nko muri protocole, nko mu baririmbyi, nko mu basenzi, hakabaho move y'ikanguro mu buryo bukomeye gose. Alors ndashaka kugushira mu maboko ibintu nka bitatu juste vyo kumenyesha ko hariko harabikanguro mu buzima bwawe. Cyane cyane niho nza guhagarara gose kubera ndiko turavuga ikanguro ryo ku giti cyawe. Wo bimenya gute kusinziriye, ariko kandi wona bimenya gute yuko ukangutse spirituellement? Donc muri uyu mwanya ngomba mpagarare kuri ivyo. Imbere yuko mvuga ibiranga ikanguro, nagomba mvuga ibintu abantu bakunda kwitiranya n'ikanguro, mugabo kuvyukuri biterekana ikanguro iminsi yose, atari ibintu vyama vyerekana ikanguro. Mugabo benshi babibonye hari igihe bifatanya n'ikanguro, hari igihe babifatanya vuga ati ibintu ndabibonye gutya, akace mvuga ati aha ariko arabikanguro, mugabo kuvyukuri akaba atari ikanguro iko riraba. Ibintu bikenye ngomba ko turabira hamwe. Haleluya, haleluya. Ndakunda ijambo ry'Imana birivuga ngo Imana ikangura umutima wakuru. Imana ikangura, twese tuvuga ati Imana ikangura, Imana ikangura. Nimba Imana ishobora gukangura umutima wakuru, Imana ishobora no gukangura umutima wawe. Imana ishobora kuzana ikanguro mu mutima wawe. Vuga ati iki ni igihe canje c'ikanguro, iki ni igihe canje Imana ikangura umutima wanje, iki ni igihe canje Imana ikangura umutima wanje. Gasaba sonizateri aya mabafre doroturuba yampindukirizeko. Haleluya. Vuga ati iki ni igihe canje, iki ni igihe canje c'ikanguro, iki ni igihe canje c'ikanguro ku giti canje, iki ni igihe canje ngendana ishurirwa rya Kristo, iki ni igihe canje amaso yanje y'impwemu yuguruka nkamenya ibitaboneka, nkabona ibitaboneka. Iki ni igihe amatwi yanje y'impwemu akanguka nkumva
ivy'amatwi y'umubiri adashoboye kumva. Ndatuye kwiki ari gihe canje c'ikanguro. Iki ni gihe canje c'ikanguro. Umutima wanje urakanguka. Ndiko ndasenga, sengera mu ikanguro. Ndiko ndavuga, Kristo ndamuvugira mu ikanguro, mu izina rya Yesu. Ndatuye yuko nkorera Imana ntangutse, senga ntangutse, nja mu ikoraniro ntangutse, ntangira Imana ntangutse, mu izina rya Yesu. Ndatuye kwikara igihe umuryango wanje ukanguka, we experimenta ikanguro mu izina rya Yesu. Ndatuye kwikanguro ritangurana nanje, rigafata abagenzi banje, rigafata abo tugendana, abo twirigwana, abo tubana, mu izina rya Yesu. Ndatuye ko ndi gitwazi c'ikanguro, ni jewe ntwaye ikanguro, kuko Imana yamikoresha abo yakanguye. Iki ni igihe iyo ikikangura umutima wanje, mu izina rya Yesu. Ndatuye kwikanguro ridasanzwe riraba mu buzima bwanje, riraba mu muryango wanje, riraba mu ishengero ryanje, riraba mu mpande zine z'iki gisagara, mu izina rya Yesu. Amena, amena, amena. Haleluya. Na reko ndavuga ko hari ibintu bitaranga ikanguro mugabo bikunda kwitiranwa n'ikanguro. Nk'akarorero, iyo umuntu yinjiye ahantu ugasanga hari induru, bari mu byo gusenga mbwa hari induru nyinshi, abantu baratura, abantu barakogwa kukumva bariko barakoma induru, abantu haravuza induru, kumva kamuhariya, kumva kandi kamuhariya, kumva kandi kamuhariya. Hari umuntu bwonyeje avuga ati hano hantu hari ikanguro riko riraba. Mugabo n'Imana komenda babwiye ko ikanguro sakamo, ikanguro sinduru. Ikanguro ni kindi kintu gisumba induru. Ariko kandi mwikanguro Imana ishoboye gukora ku mitima y'abantu, abantu bakakoma induru, abantu bagakogwa bagakoma induru. Mugasigiye cyose winjiye ahantu ukumva bariko baravuza induru, ukumva bariko barasemerera, ukumva bariko barakriya, hama uvuga ngo hano hantu hariko harabikangura. Abantu bashoboye gukriya, bashoboye gukoma induru, bashoboye kuvuga cyane, mugabo humye atakanguro rihari, atamuvyurura aho hantu, imitima yabo isinziriye cyane, ubuzima bwabo businziriye gose. Nuko kuvyukuri ikanguro, induru si ikimenyetso c'ikanguro aho hantu. Cyane naho abantu bashoboye gutamba, ukabona ko hari show, abantu baratamba, bararyoherwa, barigera hejuru, barasimba, abandi bakaryama, akaba ibintu byinshi. Ivyo bintu vyose nibisigura ko aho hantu hari ikanguro. Ikanguro negi umuntu numwe arifatanya n'ibintu charnel, ibintu vy'umubiri kanaka bishwa. Abantu bashoboye gutamba bakagera ku mabati, mugabo atakanguro rihari. Abantu bashoboye gusirimba ivyuya bikabira, mugabo atakanguro riri aho hantu. Abantu bashoboye kugira ibintu vyinshi cyane womenga wovyitiranya n'ikanguro, mugabo kuvyukuri atakanguro riri aho hantu. Kubera ikanguro nirifatanye n'intambo zitandukanye, n'ukurira, hirya abantu bashaka kunukurira karira, mugabo umuntu akarira atakanguro riri mu mutima wiwe. Donc haba marira, haba intambo, haba induru, ivyo byose nta kintu na kimwe gishobora kwerekana ikanguro. Ariko kandi mwikanguro mwemwe yashoboye gukoza abantu kurira, mwemwe yera ashoboye gukoza abantu gusimba. Mwikanguro mwemwe yashoboye kugira ibintu nk'ivyo, ngasigiye cyose ahantu bariko baragira ivyo bintu haba hari ikanguro. Muriko murantahura? Ikanguro sinigiye abantu bariko baratemba sur onction. Bona igihe abantu umuntu arambika ikiganza ku bantu gutya, ukabona abantu bose ukoze ko aratemvye, ukoze ko aratemvye, ukoze ko aratemvye. Mugabo ivyo bimenyetso nk'ivyo nibisigura ikanguro. Umuntu ashoboye gutemba ari umupagani akavyuka ari umupagani. Ikanguro nibisigura ngo umuntu yatemvye sur onction.
hari abantu bakarigwa n'amavuta igihe cyose ari ahantu juste presence y'Imana ikaba ihari aba yatemvye, amakoraniro yose ayamara yatemvye. Mbwa ibyo nibisigura ko ari ikanguro riri aho hantu. Imana ishimwe cyane. D'ailleurs umunsi umwe Yesu baraje kumufata, abantu baje kumwica nyene, amavuta amwe mu yera arabakubita hasi baratemba. Gutemba n'umupagani bashoboye kumukorako agahenuka, nibisigura ngo umuntu wese ahenuse ari mu ikanguro. No, haleluya. Reka mbere nje kure, hari igihe hashobora kuba ariko harakoreka ibintu bitangaza byinshi ahantu kanaka, mugabo ugasanga ivyo bitangaza biriko birakoreka ahantu, umuntu araje abonye ibitangaza byinshi biriko birarakaje, yati kanguro ikuri abahajya ahantu ariko harakoreka ibitangaza byinshi. No, ibitangaza si ikimenyetso cy'ikanguro. Mbwa ni nkuko mwe muyera mu ikanguro akora ibitangaza, mbwa sana wose ariko harakoreka ibitangaza baba ari mu ikanguro. Imana ishimwe cyane. Abantu hashobora gukurika ibitangaza bakubwira ati iki nanifise ikivyimba cya kamanganye, nari ngwaye umutwe uraheze, nari mboshwe niki kiragiye. Mugabo ivyo nibisigura ngo aho hantu hari kanguro. Ndaza kubabwira ibimenyetso vyerekana ko ahantu kana kari kanguro. Umuntu ashoboye kwakira igitangaza ari wa wundi nyene, umuntu ashoboye kwakira igitangaza ubuzima bwiwe ko mwari bwa wundi nyene uko nyene. Burudire yuko umuntu akubwiye ngo Imana ikirankorera ibintu vyinshi, nibisigura ko umuntu ari mu ikanguro. Ikanguro ni kindi kintu kiri personnel cyane, kandi kicindani gose gusumba ibintu kanaka vy'inyuma mu buryo bw'umubiri. Imana ihabwa icubahiro. Hari n'igihe umuntu ashobora kuvuga ati okay, umuntu wese azoza muri iri koraniro wese nzomuha profesi, uwo ari we wese azova muri iryo koraniro yakiriye profesi, yakijambo ry'uhoraho. Kandi abantu bakaza kuvuga ati wowe uhora kuvuze kwibi. Hama umuntu yatazi ivyerekeye ikanguro yashika aho hantu akaraba akavuga ati wow, ikanguro ikorera abaho hantu. Mwisi impwemu umuntu ari ashoboye kunaviga mwisi impwemu, ashoboye kubona ibintu binafatanye n'umupagani, akamubwira ati wewe ku nzira yawe ejo hazoba ibi nibi, mu myaka 3 hazoba ibi nibi. Nico bisigura ngo aho hantu hari ikanguro. Ariko mu ikanguro mwe yashoboye gukora ibintu nk'ivyo. Rimwe na rimwe mu ikanguro mwe yera aratanga ama profesi nkayo, ibintu kanaka bikaba. Ngasigiye cyose cyo ndiko ndababwira ko iminsi turimwo si myiza, ni iminsi mibi cyane. Abantu bashoboye gutanga profesi ziri fake, kandi wavyumviriza ukabona ko ivyo bintu womenga nivyo birafatanye n'ubuzima bwawe ari kuracamwe muri iki gihe. Ariko nibisigura ngo aho hantu Imana iri kirakora ikangurira aho hantu. Ndaza kubereka ibimenyetso vrai vy'ikanguro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icubahiro gose. Hari abantu jise ikanguro arifatanye n'ibintu kanaka vy'umubiri kanaka. Mugabo ikanguro ni ikintu cy'impwemu gitegeza gutangurira mu buryo bw'impwemu. Ni ikintu gitangurira indani imbere mu mutima w'umuntu. Ni wovuga ngo uri mu ikanguro ni kubera ubonye kumbure ibintu wari warasengeye vyishuwe. Ikanguro si gihe ivyo wasengeye ubonye vyishuwe. Ikanguro ni kindi kintu kibera mu mutima. Imana ishoboye kwishura uwo ari we wese. D'ailleurs birivuga ngo Imana igwisha imvura kuba binabeza. Burudire yuko Imana wasengeye imvura ukabona Imana itanze imvura, nibisigura ko ari ikanguro. Turashobora kuvuga ati Imana yagize ubuntu, Imana yakoze ibintu ugashima Imana. Nga nibisigura ubonye ibintu nk'ivyo yuko wagenderewe mu buryo ndiko ndavuga ngaha. Imana ishimwe cyane. Hari abigisha anezerwa igihe cyose ariko arapreachinga, induru zikaba ziko ziravuga mu ikoraniro, kandi biraryoshe, biranafasha umwigisha kugira ngo ashobore gutanga ivy'Imana yamuhaye yorohewe. Mugabo sigiye cyose umwigisha ariko arirukanga duga mu kirere agira ibintu bisigura ngo hari ikangura abantu. Ivyo birashoboye kuba mu bantu b'abanyamubiri 100%, atakangura n'imwe ariko ari abantu. Abantu kumva ye D'ailleurs ahantu bavuga izindi uruhambere si mwishengero. Abantu mwari kuri match ejo, mwari kumarorera match kunuze, mwamvise induru zari zihari, igisagara cyo cyako kiravuza induru. Mwiyaze ko ari buzuye mpemu yera, mwiyaze ko ari kanguro ryari ko riraba. Ibintu bituma bavuza induru biratandukanye, ibintu byose bikoze kubigumbagumba by'abantu. Induru cyo zivuga. Mugabo ikanguro sikintu gitangurana n'ibigumbagumba by'abantu. Ikanguro ni ikintu gitangurana n'impemu y'umuntu.
haleluya. Ariko rero impwemu yera mu ikanguro ashoboye gukoza ibintu nk'ivyo, abantu bakavuza induru. Mugabo izo nduru ziratandukanye. Hari induru zikojwe na mpwemu n'induru zikojwe n'ibigumbagumba, biratandukanye ivyo bintu. Vuga ati iki ni igihe canje cy'ikanguro, iki ni igihe canje cy'ikanguro ku buzima bwanje. None ikanguro rya vreni nibihe bimenyetso? None nimba ivyo byose mpejeje kuvuga bitokwereka ikanguro imisi yose, none ikintu kikwereka ikanguro ni iki? Kamvugira bitatu gusa. Icambere tujane hariya mu Baheburayo 8, gasome mpereye ku murongo 10. Haba ngo kukwiri ari ryo sezerano nzosezerana n'umuryango wa Isirayeli cyangwa w'Abisirayeli. Praise God. Ndakunda iyo turiko turiga ijambo nk'uko turigira igiwacu. Reka tuvuga ati kuko ari ryo sezerano nzosezerana n'umuryango wa AMC. Amen. Kuko ari ryo sezerano nzosezerana hashira izina ryawe. Kuko ari ryo sezerano nzosezerana nawe. Ninde ariko aravuga? Imana. Hanyuma y'iyo minsi nije uhoraho mbivuze, nzoshira ivyagezwe vyanje mu bwenge bwabo. Ndakunda Imana. Imana yacu iratangaje. Imana yacu ni Imana ishoboye gushinga igihe izokorera ko ibintu, kandi yagishinga ikavuga ati iyi periode ngiye gukora ibi, iyo periode igeze ikakikora ivyo nyene. Nga Imana yabwiye Abisirayeli, yasezeranye isezerano n'Abisirayeli ibabwira ngo hari ikindi gihe kigiye kuza nashinze je uhoraho. Ati ico gihe nashinze icyo nzogira, nzokuri vyagezwe mu mpapuro, hama ivyagezwe ndavyandike mu bwenge bwanyu. Avuga ati mwaho nzotora ijambo ry'Imana mwahora mugendana mu mpapuro, rimwe na rimwe mukagibagira, hama ndayikure mu mpapuro ndaryandike mu bwenge bwanyu. Imana izanye ikanguro, ijambo rirava hanze yawe rikinjira indani muri wewe. Reka ndabwira Imana, ikanguro ritanguye kuza ahantu, ijambo riratangura kuva mu kintu tugendana mu maboko igacika ikintu tugendana muri twebwe, rigahinduka araru migenda isonera mu mitima yacu. Raba ngaho yavuze ngo nzokwandika ijambo ryanje mu bwenge bwanyu, muri gendana ryanditse mu bwenge bwanyu. Ava none ryari ryanditswe, ava ryari ryanditswe mu mpapuro, mu mizingo y'ibitabo. Imana yavuga ati ndabihinduye ivy'imizingo, ubu ngo mefata ijambo ndaryandike mu bwenge bwanyu. Haleluya. Ica kabiri avuga ngo hanyuma y'iyo minsi nije uhoraho mbivuze, nzoshira ivyagezwe vyanje mu bwenge bwabo no ku mitima yabo, kandi niyo nzovyandika, nanjye nzobabera Imana n'abazoba abantu banje. Akamava ndagagarukako mwikanguro, umuntu wese Imana yo mwijuru icika Imana yiwe. Ari Imana yo mwijuru, hari abantu bavuga ati Imana yo mwijuru ni Imana yacu twese. No, Imana yo mwijuru si Imana y'abantu bose. Ndavuga indukuru, si Imana abantu bose bizeye, si yo Mana abantu bose bizeye. Hari abantu ubabwira ati apare ko Imana yo mwijuru yitwa Imana, yo kubwira iyindi Imana ashize ku mutima gusumba Imana yo mwijuru. Mwikanguro nanu ivyari vyitwa Imana mu buzima bw'abantu vyose babisuzugura, hama bagafatana n'Imana yo mwijuru yonyene. Reka ndaza kugagaruka ko mu kintu cya gatatu. Mugabo ubu nagome mvuga kari gamuzi gatonya. Avuga kandi James, avuga kandi nibazokwigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, cyangwa ngo yigishe uwo bavukana ati menya uhoraho, kuko bose bazonyimenyera uhereye kuri nyarucari ugashiza kuhambaye muri bo. Ngiyi revival nta umuntu wese agira revelation y'Imana yiwe. Mwikanguro nanu Imana ya pasitori uyireka ukamenya Imana yawe. Mwikanguro nigi Imana ya so uyireka ukamenya Imana ku giti cyawe. Mwikanguro nigi Imana ya mugenzi wawe uyireka ukamenya Imana yawe. Ariko gituma po ya mbere yeka nikanguro nigi abantu bagize revelation de Christ ku giti cy'umuntu.
haleluya. Urabona nk'ubu ikanguro kugira rivyuke mu muntu, nababwiye nibitangurana no kugwana, bitangurana no kuririmba, nibitangurana bitangurana na n'igihe Mpwemu Yera ayishuriye amaso yawe Kristo. Igihe amaso yugurutse ukamenya Kristo kurundi rugezo utari umuzimwo, ubwo nyene vyama bifatana n'umuriro w'ikanguro mu mutima w'umuntu. Erega ikanguro si ikintu cy'umubiri, ni ikintu cy'Imwemu kizana revelation de Christ. Igihe uhishuriye Kristo kurundi rugezo utari umuzimwo, ubwo nyene vyasumurira mu mutima wawe. Hari umuntu waka, nta muntu numwe ndabona yahuye na Kristo cyangwa Yesu yamwihishuriye mu buryo burengeye ubwo yaramuzimwo, yagumye asenga kwa kundi, yagumye atambira Imana kwa kundi, yagumye aririmba kwa kundi. Igihe revelation yose ya Kristo ikiguha uburyo bushashe bwo kubaho. Igihe cyose ushiriye Kristo, ubwo nyene nimba wari utambira Imana ukumva uraruha, umuntu yashiriye Kristo nasubira kuruha ariko aratambira Imana. Haleluya. Burya tuyimbaza Imana bifatanye na revelation yayo dufise, dutangira Imana bifatanye na revelation yayo dufise. Negi murazobahenda ngo dukorera Imana bivanye n'umwanya dufise. Burya dukorera Imana bivanye n'ishurirwa tuyifiseko, tunayitangira bivanye n'ishurirwa tuyifiseko. Alors nico gituma Imana igomba kwamplifya ivyo ikorera, ikwishurira ku rugezo rwo hejuru. Haleluya. Alors akantu kambere, gutamba biratandukanye. Abantu babiri bashobora gutamba, mugabo bariko baratamba, umwe asunizwe n'ishurirwa rya Kristo, undi nawe karatamba kubera umuziki uri kuravuga. Abantu babiri baratandukanye. Ishurirwa rya Kristo riraguhagurutsa, hama ivyo ugomba ugire rero, ushoboye kuvuza induru, ushoboye kuryama, ushoboye kwiruka, nga ivyo uri kuriruka bifatanye na revelation de Christ wagize. Kora ku maso yanje ati mw'izina rya Yesu, maso yanje y'Imwemu, uguruka mw'izina rya Yesu. Iki ni igihe amaso yacu yuguruka. Iyo tuvuze ngo igihe cy'ikanguro, ni igihe amaso yawe yuguruka ukagirira iyindi visitation na Kristo, akaba iyindi contact na Kristo. Wow, haleluya. Mushumwe biri tubwira kuri Paulo burya ntiyigishijwe gukorera Imana ibintu birebire. Paulo yari mu nzira iji Damasiko, ariko aragenda ahura na Kristo, amaso yiwe aruguruka abona Kristo. Ahuye nawe aragwa, nga yavyuse afise umuriro indani muri we wo gukorera Kristo. Kubera iki? Umuntu wese ahuye na Kristo ari ubundi buzima cyabaho. Twese tuko duserva umwami bivanye na revelation tumufiseko. Suri ukore ku maso yawe, vuga ati maso yanje y'Imwemu, humuka mw'izina rya Yesu. Kubera hamuna asenga ati Mana, ndashaka kujya ku yindi ngazi yo mu buryo bw'Imwemu, ndashaka saa honyene, akavyumva mu Mpwemu yiwe ati saa honyene ndashaka kudubuka ku rundi rugezo. Ivyo nibizanwa n'amasengesho, bizanwa n'ikintu gikomeye. Amasengesho cyaguha aguha kumenya Kristo ukuntu utari umuzi. Deko umumenye, ntari risengesho rikenewe, umuri uca waka muri wewe, muri w'ikanguro. Haleluya. Revelation de Christ.